nawe ntuzufate amafaranga burya ubutunzi kugwiza itunga biri mu mutwe w'umuntu ngaha hashobora kuza umuntu akaduha samire umwe agahita abona ikirato ciza ariko uwundi akabona ko ari imbuto aronse agahita agenda rimba guze inkoko zingahe biki ejo we wazoduga agurera ca kirato ariko wa undi yaguze kirato azokwambara gihere rero nanje amahera yose naronka narabiba ndaduga ndaba umutaximan ndaduga nja mu mawenje batangura kunkunda ico gihe rero jewe na parking kuri ideal nahajya kubavunjaye saa 11:30 naca ntanga ivyo bita pike ukaba umushoferi akora mu ijoro je nkaca nja kwiga kuri disware y'icongereza emwe n'abapapa warafise umugore ruguru kazobona yitoreye kandi gakobwa ngaha aragapangiye abantu barapayuka jewe n'impuzu nazigura ku biharuro mu bisanzwe ikintu no babwira iyo ufise ico ushaka ntutoragura ico ubonye niyo ufise ico urondera ugenda uko ushaka nimba abandi bagenda kuriya urashobora guhitamwo no reka nigire gutya bakagutwenga mugabo wewe urazi yuri kuraje nanje nimba uhejeje university turanganya imyaka niza kubera 6e nayize 6 fois primaire ariko je nditegeza ubwo buzima eske nze kugaranirwa hariya ntakora business nzosanga amahera yaransize rero nkaguma niga ntabishaka murya amashuri y'utayakunda nayo ntagukunda mama yari umufonctionnaire akaguma mpatiramwo reka ngire kugira ndamunezereza urumva ashitse mu wa gatandatu nayicaye ico gihe byari nibisanzwe kabisa si jeje nyene wa gatandatu nawize gatandatu nyene bamwe bigeze kumwe none ko wadubwiye ivyo byose aho ugeze ntiwodufasha none natwe kugira dutera imbere umwe ndamubwira nti wewe ndavye kirato wambaye ni telefone ufise ubu n'umutahe urumva ntuze wicare wiyumvira ko abantu bazogufasha nanje ndavuga nti ntegerezwa kuzokwigirira igaraje c'est-à-dire ayo mahera yose nakorera naracagura nk'igihumbi 2 nkagura gasupana nico no bahanura ifaranga nta mafaranga menshi haba nta na makeya haba wakikishe yuko ifaranga ryose urirose harimwe iryo kurya harimo n'iryo kubiba muze umuntu akwica twebwe rero na president akunze kubivuga batwishe mu mutwe yaba n'amadini yacu yatwishe mu mutwe aho mwese mufise amadini atandukanye nimba ari ikintu mukwiye gukorerako naya madini imyemerere naya mashuri nimba ugiye kwiga erega abavyeyi baraturoze batubwiye ngo genda uzana agapapuro hanini abavyeyi nivyo bababwira ngo genda uzana agapapuro urumva ntugenda kwiga kugira umenye bijya bintu comptabilité umenye iki uvuga donc ufise objectif kumwe navuga ngiye kwiga mécanique ufise objectif ko nzobikoresha mugabo ububeshi bafise objectif ngo ufise agapapuro baragushira hari muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza ukubaho neza no kuba ahantu heza ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore n'inzu nziza igezwe hiri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex nayo nyene ikwije byose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Je nitwa Nivyayo Jean Marie nkaba nkuko yabivuze ndi mu entrepreneur mu Kirundi uwihangiye imirimo nkaba nagize garage yitwa Beta Motors entreta ndi umupapa w'abana 4 hariho nk'igihe twoganira ugasanga hari ibibazo abantu baguma bibaza ntibakubaze reka rero mbanze ndabiceko kugira ntimuze kuvyibaza cengo mumbaze urumva ndubatse n'abana 4 nkaba mfise imyaka 52 sinzi ko hari ico mbandanya turamenyeranye gukorana ibiganiro nibaza nkekari abo bamaze kumbona ugiye ari karambaza bituma arevera ibintu byinshi hanyuma utari bwamubone okay nivyo aravuze ko ari umugaragiste
none twumve ko ari garage nka za zindi agura utwuma dukeya ari ubonye imodoka yapfuye aza mwibarabara hehe. Mfise garage aha iruhande y'amacuniro mu Kigobe muri OPD. Ikigo ni kwibarabara ni hehe? Oya ni mu kigo indani. Sinzi ko no babwira ingene natanguye. Vyoba vyiza cyane. Bivana n'ingene wabipanze. Oya vyoba vyiza. Intahe twigire ku ntahe yawe. Kubera sanzo uri kuravuga yuko we watanguriye ku telefone. Umugani wawe Mose Imana yamubajije ufise iki? Ufise iki? N'igihe bamubaza ati none Yesu rekura abantu barashonje baje kurondera ivyo barya. Yababwiye ati bari mwebwe mu bagaburira. Ayasubiye kubabaza ati mufise iki? Ati udukate tungahe n'udufi. Buri gihe Imana yamikubaza ngo ufise iki? Jewe navukiye ruguru gushika ku myaka 19 nambara ibirato kwa Mungu usamvuye gusenga. Ushitse muhira ukacubikura kugira ntibihere. Namanutse rero mfise imyaka 19. Nje kwiga i Bujumbura. Imyaka primaire bamwe yambwiye ko muba muhejeje universite. Ntimwibaze ngo hari gihe bakubaza ngo be wize imyaka ingahe. Nanje nimba uhejeje universite turanganya imyaka niza. Kubera 6e nayize 6 fois primaire. Pour mieux sauter il faut reculer un peu. Urumva nta rubwo nashaka kwiga cyane. Jewe nakuriye Ingozi ahantu bakunda kudandaza. Jewe naritegereza nkakubita ibiharuro. Eske je natora konkuru ngende nicare ahantu baguma bamfungiye. Kandi ico gihe twebwe mu 1993 imbere yaho abantu barakunda gutora konkuru kubera wacuja muri interna ukambara ibirato misi yose wacu w'umusirimu. Undatashe muri vacances nta nico basubira no kugutuma no kuvoma ntiwavoma. Ariko je nditegeza ubwo buzima eske nze kugaranirwa hariya ntakora business nzosanga amahera yaransize. Rero nkaguma niga ntabishaka murya amashuri y'utayakunda nayo ntagukunda. Mama yari umufonctionnaire akaguma mpatiramwo reka ngire kugira ndamunezereza. Urumva ashitse mu wa gatandatu nayicaye ico gihe byari nibisanzwe kabisa si jeje nyene. Wa gatandatu nawize gatandatu nyene imyaka 6. Hanyuma ndagera igihe nti no jewe ubu sinshaka gusubira kwiga. Barambwira senge wanje ari nati manuka i Bujumbura hari ishure kubera rero nakunda ibintu by'ubukorikori ndaza i Bujumbura niga mekanike. Turakora ikibazo nca niga mekanike. Burya amashure fondamentale twebwe ubwa mbere après 6e wiga imyaka 3 nyene. Mu w'icenda wacuronka diplome bita A3. Benshi abamekanisiye benshi nibo bafise kandi nibo bantu bashobora kwiyaranja gose. Rero nanje ndiga imyaka 3. Urumva naciye nza rero niga ndabikunze. Kuva mvuye ku ishure naca ngenda mu isite kwiga. Urumva nk'ubu byitwa ko mfise imyaka 33 mba mu gisagara. Rero ndavyiga rero ndabikunze ntangura kubikora. Ubuzima bwanje butangura gutyo rero mpejeje umuntu mwaranyikundira ati uzozinda gusabire stage. Ansabira stage ahantu. Stage uraze benshi na mezi 3. Jewe mu mezi 2 bace bavuga ati uraza akazi. Baca baranyangaja nkora ziya tracteur zirima. Nkorera 2025. Aho hantu hari kwa Senge haciye nk'amezi nka 3 ane ndabasezera ntingiye kwipangira. Fata chambrette ya 5000. Iragera n'igihe kubera twaje muri chômage igora kuriha mpamagara umuntu tibanamwo turi ha 2005. Ariko imbere yaho kuva nciga navuga jewe nzohereza kwigirira garage. Nico ndiko ndabazana ndababwire yuko mu isanzwe bimwe mutegera ngo umutahe ngo none ngo umutahe tukura. Je barakundize kuntumira mu biganiro by'ugwaruka. Bamwe bigeze kumwe none ko badubwiye ivyo byose aho ugeze ntiwodufasha none natwe tukugira dutera imbere. Umwe ndamubwira nti wewe ndavye kirato wambaye ni telefone ufise ubu n'umutahe. Urumva ntuze wicare wiyumvira ko abantu bazogufasha. Nanje ndavuga nti ntegerezwa kuzokwigirira garage. C'est-à-dire ayo mahera yose nakorera naracagura nk'igihumbi 2 nkagura agasupane. Shira haje urumva ndiko ndategura kuba umugaragiste kuzokwikorera. Ntabwo wigeze ubigurira igihe kimwe. Nagendagura kimwe. Ayo ncaguye yose yaba imbuto. Nico no bahanura. Ifaranga nta mafaranga menshi haba nta na makeya haba. Wakikishe yuko ifaranga ryose urirose harimo iryo kurya harimo n'iryo kubiba.
muze mwigire ku babivyi abarimyi. Umurimyi aremera karara inzara muga agasohora ibiharage akaja kubiba akemera kabirana ubusa mugabo azi yuko ejo azorya azokwimbura vyinshi ashobora kubiba ibiro 5 akazokwimbura ibiro 50 cyangwa 500 l'essentiel ni icagamije nawe ntuzofate amafaranga burya ubutunzi kugwiza itunga biri mu mutwe w'umuntu ngaha hashobora kuza umuntu akaduha 100 umwe agahita abona ikirato ciza ariko uwundi akabona ko ari imbuto aronse agahita agenda rimba guze inkoko zingahe biki ejo we wazoduga agurera ca kirato ariko wa undi yaguze ikirato azokwambara gihere rero nanje amahera yose naronka narabiba ndaduga ndaba umutaximan ndaduga nja mu mawenje batangura kunkunda ico gihe rero jewe na parking kuri ideal nahajya kubavunjaye saa 11:30 naca ntanga ibyo bita pike ukaba umushoferi akora mu ijoro je nkaca nja kwiga kuri disware y'icongereza hari gihe c'abasauza rero batanguye kuza Nations Unies ntangura kumenyerana nabo abazungu ndabatwara ntangura kumenyera icongereza tukiraho gato wagiye kwiga icongereza ugamije iki je navuga nti ndashobora kuronka akazi ahantu heza ko ndi umushoferi mekanisi ico gihe barabarondera cyane ico naco reka menye communication kubera icongereza nabona ko kiriko kiraza cyane navuga nti reka nze kwiga icongereza ono seje ndashobora kuronka kandi kazi okay hanyuma rero ndaciga kandi ntangura kuronka na okazi yo kuza ndakivuga n'abazungu bakanyikundira ndi mu taximan mu nyuma ndaronka akazi no mu mawenje nkorera mu zaca ibitoki mu nyuma n'amawenje ngaha nja gukora ahantu bakodesheje imodoka umuntu mwarambwira ati wewe ukorera ndibuka byari 130 mvuye muri ONG ati ariko wewe ihemba menshi washaka ndonka n'amafredo missionnaire nka 60,000 ku munsi arambwira ati wokorera Satrans imodoka bakodesheje je hako nirirwa muhira reka nje kuyakorera jewe nibyitwa ko navuye muhira ndagenda ndayakorera shitse aho hantu umuzungu aranyikundira asanga ndi umushoferi mécanicien ndazi indimi jenzi kirundi igiswahili igifaransa icongereza ivyo byose sindabivuga 100% mugabo ndi yaranje ndi n'umuntu akunda gutembera ibihugu vyinshi urumva biramfasha hanyuma arankunda ati ubu rero n'abashoferi ba kera bazohora babwira wowe imodoka ifise ikibazo bazohora babwira batangura rukunjaruza ati wewe ujeje bundi ni uje kudutwara aho sinahamaze igihe kinini badarosa akazi muri Nations Unies iyo bita ONIBE ndaronka akazi gutyo nikorera muri ONIBE twakora hariho contrat y'amezi 9 uyimaze bace basubira bakakuduza mugabo jewe ntiyaheze bace bahagarika bagabanya abakozi mu mezi 7 na contrat itarahera baba barampagaritse baraduhagaritse je rero aho abandi bamenga baragandaye je nari ndyohewe navuga nti ubu rero ndarosa ingene ja kwikorera ivyanje ya garage aho hose urumva aho hantu nagenda akora naza ndagura ndashika aho ngura posta sude ivyo bita bomboni navuga nzogira garage iri bien equipe rero bankuye batugabanije je nari ndyohewe kubera kwikura mu kazi biragoye nimba hari abantu bamaze gukora barabizi kugira uca akagozi ko kwikura kumusarariye nakagozi kagoye gose mugo jewe bari badukuye ndavuga nti ndaryohewe ubu rero ngiye kwikorera mekanike ariko rero ico gihe nkaza numva amapere d'offre nkumva byose ndakwije urumva ntanguye kwinjira muri systeme ya Nations Unies muri PNID PAMU ibiki turondera umushoferi mécanicien umuchef charroi afite diplome ya 3 azi icongereza 6 nkumva byose ndakwije kabisa nkagenda nyene numva ari sawa ariko nagenda kaza bumva ngo tuzogutumako kumbe bagomba kugira recrutement interne bagomba bindane nkakangahe burya rero igihe utari revolta ku buzima ntuzoshika kure abantu bose bashitse kure bari revolta tino sintegezwa kubandanya muri ibi ndibuka finale nagiye gusaba akazi PNID yakorera hari BCAB siege naja nyine numva iyo posta ari gwanje ariko finamasanga ngo bahaye uwundi ndavuga ubu sinzosubira kuza gusaba akazi diplome na cenge na daterera ahantu namana ubu dossier kama buri hafi ku buryo mbonye ahantu ncanjana namana ubu dossier ama CV biki ndavuga
nca ndagenda ndashiburira ahantu gushika n'ubu sindasubira no kuyibona iyo diplome ejo bundi niho nayiguye ko fotokopi yayo ndavuga ndavyikuyemwo byitwa ko atani iyo office nibandaniza akazi kanje ndadesida ntubungiye kubandanya mekanike hanyuma ntangura gukodesha ahantu kuri station bijya nkafata bijya byo koza imiduga kugira vidanje nkora n'amamodoka ntangura ari jeje nyene bitera imbere nzana umukozi wundi ndamushiramo bitera imbere nongeramo umukozi gushika aho mvuga nti no kuri station ndaharengeye nja gupanga ari igipangu kinini ntangura gukorana n'ama ONG amasosiyete akomakomeye ntangura kuzanda za Uganda indege ya mbere nafashe nagiye mu Buganda navuze nti ubu ngomba nimenyeze kugenda n'indege kandi sindahagarika kuja n'indege kuva ntanguye mu Buganda sinokubwira ahantu bamaze kuja ndavuga no ubu ngomba nje za Dubai ntangura kuza nanje ndatera imbere mvuga ubu ngomba kuza ndirangurira hariya mu Bushinwa eske hameze gute nkajayo bo Israeli ho yari pèlerinage ivyo kuraba aho Yesu yavukiye aho yari nka vacances nigiriyemo urumva iyo byahereye mwiko muravyumva abantu baranyitegereza ngusha ngo karaje nkiyo ngo wewe buyifise ngo atari so wawe yaguhaye umutahe yaba muzi yuko je na papa ntawe nigeze mbona papa yapfuye je nkiri mu nda ya mama narirondeyemo ubushobozi haje impfuvyi irimenya niba harimo impfuvyi kandi Imana yaravuze ati ni se w'impfuvyi ni umugabo wapfakaza abo bantu irabakorera ko gose je yarankoreye ko gushika aho abantu batangura kuvuga bo na benshi bazi ko ndi umunyagisagara nakuriye kwijabe mu Ngagara bazi ko ndi umunyagisagara bakambwira ati wewe woba ari papa wawe yabigusigiye ntoya ariko urumva ndiko ndabagarukana hahandi kandi ikintu nababwira urumva mu ico gihe byari bishushe gose zanonani truwa abajene benshi binwera urumogi arabasanze sheke bigira ibiki nibiki hanyuma twaja muri Onibe hari abantu emwe n'abapapa warafise umugore ruguru kazobona yitoreye kandi gakobwa ngahara gapangiye abantu barapayuka jewe n'impuzu nazigura ku biharuro mu bisanzwe ikintu no babwira iyo ufise ico ushaka ntutoragura ico ubonye niyo ufise ico urondera ugenda uko ushaka nimba abandi bagenda kuriya urashobora guhitamo no reka nigire gutya bakagutwenga mugabo wewe urazi uri kuraja abandi nimba bariko baratoragura ibi wewe uravuga ibi sivyo ngamije ico ngamije kiri hariya rero iyo ufise ico ushaka ntutoragura ico ubonye niyo ufise yuja jama ndafise ikindi kibazo musanzwe nka twe mu Burundi guverinoma ivuga yuko ufite imyaka 21 uri gitsina gabo harageze ko nashinga urugo rwawe amategeko arabikwemerera hama abantrepreneur bo bavuga ngo burya ngo umuntu wese ngo afite le devoir yo kwibeshaho ariko duce turaba imyaka tuba dufite iyo turi mu mashure iyo turabashomeri reka ngusabe nk'ubu nk'akarawe nk'aba beshi bagiye guheza amashuri babane n'ivyo bihe gute dufasha aho hantu mu kandi kanya kumure uza kugira ijambo nabarashaka kumubaza yego mu isanzwe uyu iyo turiko turaganira iyo ari karambaza ibibazo hari ibindi atuma arevera ibindi bintu urumva amashure ni harimo avantage hakaba na inconvénient muri mwebwe ndabona benshi murarengeje imyaka 20 uhejeje abo bahejeje amashure universite nibaza ko ari muri 23 abafise nk'imyaka 23 muri mwebwe okay ninde yo bayipangiye sofuriya ndamuzi ko ari mu boss mwebwe abasore muri pangiye ahubwo mbona muri na benshi ni bande bakibi wabo barenze imyaka 23 bariho urumva batamanitse mu bipangiye bariho iyo rero niyo erere imwe niyo inconvénient mbi nabonye amashuri atera mugaga twenda gucirimwo kandi umabarire abo bipangiye murafise ivyo mukorera handi y'ishuri none muri pangisha nk'ibara bapangiye ntabwo ari bourse baracatanga me bourse ya leta nabwo mupanze muri rya bourse canke ari ruguru
hariho benshi baba bavuye nka ruguru bakabarungikira nivyo aho rero biba bisa nuko wowe ubuka ibiwanyu iyo rero niyo erere nabonye hariho abantu bakuze ngaha ndababona nk'abamama hariho urumva jewe naje vyitwa ko nahejeje amashure muri iyo myaka 23 ahubwo jeho vyitwa ko nahejeje kare urumva wewe ugeze mu myaka 23 utarigurira umukate ukigwarira umukate na batoyi bawe hanyuma muri iki gihe Esperance Dove nibaza yaragabanutse sinzi ko ari entre 50 na 60 wewe uri kuragwana n'ubuzima gushika ku myaka 60 urumva biguma bigaruka mu ruziga donke n'umuzingi ugaruka hahandi wewe mu myaka 23 ndababona 25 ndabona nabo bafise imyaka 30 wowe gasanga nturuba kugwawe wewe nyene nturigaburira nturashobora kwihangira imirimo urumva bigaruka hahandi uzoza kuyumba usange ugiye kuba kugwawe mu myaka 40 mu myaka 40 biza bikagaruka hahandi ni waba uronsa akazi muri leta uzoza gupensiona aswasanta umwana mukuru aracaba nawe uracamugaburira kugi muhira bakikugaburira nawe uracamugaburira mu isanzwe abantu bapanze amashure hariho erere bagize aho hantu barahihendeye jewe rero ndaza kubana babwira n'ingene nitwa je ko nabikorije kubwiwanje mu isanzwe imbere y'imyaka 18 umuntu yarakwiye kwiga ibizomubeshaho kwanza imbere y'imyaka 18 je ndayifatira mu myaka 13 hagati y'imyaka 13 n'imyaka 15 niyo mu nyuma akazunguruka gose mu nyuma ukazobona iragiye buke ukazobona irirutse hanyuma ikaciduga harashika igihe hejuru batangura kubaserva nk'ibi bidege binini byo byuribagira ko uri no mu ndege bakaguserva ukazunguruka ibiki ariko hariho uwundi mwanya rero babwira ati sere ceinture urumva atanguye kumanuka kandi uranavyumva igendera manuka rero no buzima bw'umuntu nuko hariho imyaka yo kwitegura yo kwatsa moteri imyaka yo kwitegura nta ndege nubwo bayita indege n'inyoni mu bisanzwe mu Giswahili nta ndege ihita isimba kuri indege imeze kujya kw'inkware ababaye ruguru sinzi ko babizi inkware ugiye no kuyiruka kibanza kwiruka mu mimika ciguruka n'indege niko bimeze nawe rero mu buzima bwa misi yose banza witegure watsi moteri eski kizombeshaho n'icahe ikizoshikana muri iriya myaka ya 50 meze neza 60 meze neza n'icahe ugitegura hahandi ntushoka kugira uzurabe n'abantu bose bagize badutse n'ingoga bamanuka nabi kubera igihe ushikiye hejuru hasi utahamenyereye webana urababara igihe umanutse rero urabanza ukitegura eske ninakwiza imyaka 18 jewe nzoba nkiba muhira ivyo rero bitegura imbere y'imyaka 18 hanyuma ukamenya yuko ukoroke imyaka 18 naho aho rero wigukora hari imyaka yo gukora wiga n'imyaka yo kwigukora kwiga ntibihera twese tuguma twiga ubuho internet yaravyoroheje tuguma twiga ariko witegure hakiri kare je ngene nabikosoye nuko umwana wanje abana banje n'ubu wa kabiri arahejeje jewe ndabatanguza mu mashuri y'icongereza kubera baba bari en avance ururimi computer 6e babahejeje bambe 7e niyo mpagaciro gusoma no kwandika kwidokimenta ibiki n'ibiki hanyuma je nca ndamuza numva ko ndi umugaragiste umuhungu wanje bafise imyaka 16 biento mu kwicenda zokwiza 17 urumva namuzanye afise imyaka 12 n'itatu ndavyibuka ni 12 13 uwe yaramukurikiranye c'est-à-dire aza yiga jewe ivyo je naraharuye gute jewe fisi ivyo nigisha umwana ashobora kuja kwiga jewe histoire n'amaguru y'ibihori je nayitegereje amakuru 16 n'indwi gutyo gute jewe ashobora gushunguruka yose kandi nkamurihira fisi ivyo ndamwigisha hama narabonye erere abantu bitwa ba boss ngaha banditse amazina bakoze abana barabigishije neza babarungika no hanze ariko bagarutse ngaha ko tutababona muri circulation ko atari bo bariko baratera imbere abana biviriye ruguru bavuye mu isita ari bo bariko baratera imbere
ndavuga nanje hariyo sinohazubarira umwana ntegeza kumwigisha ivy'iwanje hakiri kare akabihonyoramo hakiri kare ubu niwe mwana aprograma amamodoka ubagezweho ni Bujumbura baramurondera izi modoka zigezweho ni wazikora mu kwa mbere twari kumwe Dubai ndamugurira ama machine agezweho Dubai honyene twagiye kubaza ibintu mu motel batangura kubaza umwana ko twumva z'ibintu ntitwomuha akazi ntimwomuhangaye ngurindira ngo duhamagare boss muvugane ntoya ntarakweza imyaka urumva nari ndamujanye naho ni rugendo shuri rero urumva bigaruka hahandi jewe ndiko ndabamorti ndiko ndagenda senkandeza ubu sigaye niyumvira haza numva imitsi itanguye kugira gutya aha nubwo mubona nkiri umujene nkumva ko biriko mugo nanje ifo kunegura jewe ndiko ndasohoka nanje mbefise umuntu ari karinjira eske nani nagoma ndabakebure we nimba ubwifise umuvyeyi papa mama burya ntubona ko ari karabamorti wewe uri kuritegura kumukurikira uravye aho ugeze uravye ivyo urimwo iyumvire eske papa jewe mama papa aracangaburira n'imyaka 23 imyaka 23 yari yo kurongorwa mbo ivyo sinzomwinjirira je mu myaka 22 azoba arongoye gusa sinumuhata ariko ivyo byose ni ibintu muteramo nzobabwira nk'ubu je ndamuha imodoka akayikorera arandiha arahembwa arayikorera ayihejeje akayitwara inzu ntanzu azoronka ya gusa jewe nda akwije 18 nta mwana azobe yakimbera mu nzu Imana yarampezagiye ndafise inzu ndamuha muga akayingurira agira location vente ya mahera yogiye kuriha handi arayampa ningere ndabigira ncagenda muri banke bakampa mahera nkajana ya titre ndamubwira genda aya mahera ni wayakwiza uramuregera nk'imyaka 10 ni wayakwiza titre bazoca bayiguha nimba ari imwe ndakubwira wewe ubaka hasi uhakomeze wundi wa kabiri nawe azoza hejuru urumva ndiko ndabategura je muzoba muri abavyeyi kandi namwe ndiko ndabategura kugira uzo umuvyeyi uzorera abandi banza kwirera mwebwe hari sinzi ko harimwe abana b'abanyamuji hari akantu bahora bavuga kera ngo mujini hapatoki boy mu muji ntihavu umuboyi ariko hari abantu bamanutse ngahi Bujumbura arababoyi je narakoze ikiyede muri vacances nagiye gukorera ikiyede umuntu finalement yaramperaniye mugabo navuga abe makenda yabone je nta mahera nagaya mwebwe rero hari gihe mugira ngo ndi muri licencier hari ibintu babagira ngo apoire ngo imvura iguye ni biruka hari misanzwe umuntu aza kukwica mu mutwe wewe imvura ukaga umugara ora ubuzima buragoye ubuzima hari gihe bisaba ko wiruka hari ikindi gihe bisaba ko ugenda bukebuke ni wagenda bukebuke byari bikenewe kwiruka utawumia ni wiruka byari bikeneye kugenda bukebuke naho nurababara umuntu akwica twebwe rero na president akunze kubivuga batwishe mu mutwe yaba n'amadini yacu yatwishe mu mutwe aho mwese mufite amadini atandukanye nimba ari ikintu mukwiye gukorerako naya madini imyemerere naya mashuri nimba ugiye kwiga erega abavyeyi baraturoze batubwiye ngo genda uzana agapapuro hanini abavyeyi nivyo bababwira ngo genda uzana agapapuro urumva ntugenda kwiga kugira umenye bijya bintu comptabilité umenye iki uvuga donc ufise objectif kumwe navuga ngiye kwiga mécanique ufise objectif ko nzobikoresha mugabo ubu benshi bafise objectif ngo ufise agapapuro baragushira hariya oncle turazinanye ariko ivyo sivyo kwishimira ikintu nyamukuru kuye kwishimira ni knowledge ufise iki nisi uno munsi ni cirikira korerako ufise iki uzi gukora iki ntuzoza kuyerekana ibipapuro gutya je nahanini nagiye ndonka akazi bashimira uko nzi gukora je ni modoka narayiyogereza mbona hari umwanya nkayiyogereza bakankundira ico rero mukura amaboko mu mpuzu